Umpera zino ndwi twaraye dusozereye niho haba inkino zo gukurakurana mu mushirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi mu gikombe c'umukuru w'igihugu ku ncuro ya 4. Izo nkino zikaba zatanguye ku munsi wa gatandatu zibandanya ku munsi w'ejo igenekerezo rya 13 Munyonyo umwaka wa 2022 ku bibuga vya parke ya mbere na parke ya kabiri ku ruhande rw'abagabo nayo ku ruhande rw'abapfasoni inkino zikaba zabereye ku kibuga ca Sekadem. Ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abagabo umugwi wa Amikare wasinzwe n'umugwi wa Bune iseti 3-2, Rukinzo yirahira Vumbi iseti 3-0, Bune yirahira Vumbi iseti 3-0, Gakosmos yirahira Etware do Kiremba iseti 3-0, Bisoro yirahira Stade de Rumonge iseti 3-0, Gakosmos itsinda Bisoro iseti 3-0, Muzinga itsinda Bisoro iseti 3-1, Rukinzo yirahira iseti 3-1, umugwi wa Amikare urukino rutari goroshe. Nayo ku ruhande rw'abapfasoni ku munsi wa gatandatu Ejia yatsinze Etware do Kiremba Side iseti 3-0, Muzinga yirahira Etware do Kiremba Side iseti 3-0, Muzinga kandi yirahira Ejia iseti 3-0. Inkino zikaba zagiye kubandanya ku munsi w'Imana aho umugwi wa Gakosmos watsinze umugwi wa Muzinga iseti 3-2, Bisoro yirahira Etware do Kiremba iseti 3-0, nayo Muzinga kandi yirahira Etware do Kiremba Sud iseti 3-0. Umugwi wa Stade de Rumonge ntiwabaye ukigaruka ku munsi w'ejo, inkino zose zari zitegekanije kuri uwo mugwi ikaba yazitsinzwe impaga. Ku ruhande rw'abapfasoni ku munsi w'ejo umugwi wa Rezase watsinze iseti 3-2 umugwi wa Panter, GRC yirahira Panter iseti 3-2, umugwi wa GRC utsindwa iseti 3-2 n'umugwi wa Rezase. David Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rya volleyball mu Burundi atubwira uko vyifashe mu gikombe c'umukuru w'igihugu ku ncuro ya 4. kandi hanyuma twerekana yuko n'inzego zo hejuru yuko koko ishyirahamwe rya volleyball rikurakurana nk'uko bitegerezwa kugera mu banyuma mbona ko ari igihugu ni inzego zo hejuru ziduha umunsi n'icyubahiro bari hafi baze kuzisoza. Akabijya mwazino nkino zitiriwe igikombe cy'umukuru w'igihugu n'akaye muri ko murabona. Akabijya nuko twatumiye amakipe yose akukira federation. Uno kabijya nuko turetse amakipe y'Jumbura hariho amakipe yavuye ruguru. Mu bagabo hariho amakipe 3 yavuye ruguru, ariyo Vumbi yavuye mu Kirundo, ariyo Etware do Kiremba Sud, akabona Stade de Rumonge. Mu bigeme naho batari ngaho ariko bakinira muri Sekadem hariho amakipe imwe yavuye ruguru nayo akaba ari Etware do Kiremba Sud. Urumva tubona ko nko kuye w'igihugu amakipe ya ruguru nayo agomba kwiteza imbere. Akamumotera abakunzi b'inkino muri kino gikombe cy'umukuru w'igihugu n'akahe. Akamumotera abakunzi b'inkino rwa volleyball nuko bo kwitaba bakaza tubatira ijisho kuko kubera hari ibishaka byinshi, hari ingufu nyinshi, tubona ko n'ubuhinga bwateye imbere, tubona ko kuko imikanga ari kwerekana urukino rwiza cyane. Aho rero twotumira abakunzi ba volleyball boza kubahera ko biryoshye. Tubibutse ko ico gikombe c'umukuru w'igihugu kije ku ncuro ya 4. Ku ruhande rw'abagabo umugwi wa Muzinga, Amikare na Gakosmos zikaba zifise igikombe kimwe, nayo ku ruhande rw'abafasoni umugwi wa Muzinga niwo ufise ibikombe 2, umugwi wa GRC ukaba ufise igikombe kimwe. Tworangiza tubamenyesha ko inkino za kimwe ca kabiri gishiri cyanyuma mu gikombe c'umukuru w'igihugu zitegekanijwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 19 Munyonyo mwaka wa 2022.